nko kuri Landry kuja kumbwira ibintu ivyo ari byo byose ari bibi igihe cyose azoba ariko arivuga azobamenye yuko ariko aridigadiga urumva donc ariko arondera ibintu bidahari ariko azana ibintu bidahari umva ariko agomba kuzana ibintu bitariho rero urumva simoni impamvu yotuma Jena Landry tuja muri bras de fer nta nimwe mu bisanzwe muri make yagombye kugira ama bras de fer na wasanga sihubye siho ndi vraiment siho ndi muri bras de fer na Landry bari babo twoyikorana me pas Landry vraiment kindi naco impamvu no bigira ni kubera mba ngomba kugarda honneur yiwanje urako avyumva bagomba kugarda honneur yiwanje sikuvuga ngo sindabikora ngo ni kubera ico kinavuga ngo cyo ku bonse kubera nto bishobora cyo ni cambe kandi ndazi yuko Landry atandusha amajambo urumva ajye amajambo ari touchable ntayandusha urako avyumva ndi sûr ikindi naco ijwi giwanje rishika kure cyane kurusha ijwi rya Landry urako ayibona woje nubwo nogira post ntonya gusa akantu kamwe gusa wewe kugira inguvu kozanana kugira wewe azironke nuko bamaze kugira ama post n'imiburi buri nka 10 urumva canka arenga 10 urumva rero impamvu nabigize ni kwa kugomba kugarda honneur yiwanje cacubahiro ciwanje ntagomba kucica en plus ko tusanga ariko nacica ku bintu vy'ubusabusa tu kyo rero nta no muziki nta ndimo ya profane ukiririmba wewe basi no muri rusange muri quartier uririmba ntugeze aho ndi hose mama niki wayihaye yo mama ya Turatubeshe vraiment vugisha c'est vrai aha naje kuguha ubutumwa Hello bakunzi ba AKES TV ndabaramukije ko mubona kuri mikro muri kumwe na Kerikeke niyo behind camera ni Immeuble Burundi umusore bikora neza murabizi afata amasanamu neza none musi rero ndafitiye umutumire navuga umutumire akomeye ni numu artiste ni na CEO wa Kala TV ndazintana namuvuga mwese mwaciye mumwumva ni AKES DON mwe mu bandaye mudukurikirana uno musi tugiye tuyagire tunaturiya shanka bino nyene murabizi namwe atuganira byinshi ndazi ntaco muza guhomba utarakora subscribe ndagutumira kuyikora ukore like ukore share mutibagira comment zanyu maze tuzikorera ko cyane ziri prioritaire AKES ndakora mu kici meze neza ni sawa kumenga sihori none oya nariko niyumvira none uramutsa ndamutsa wewe canke ndamutsa bariko baradukurikirana nakura mu kijama ugira baramutse mba ndakakuramutsa agira wewe twaramukanye oya nituraramukanye turaramukanye cyangwa turaramukanye birashoboka ni no muri coronavirus uramutana ariko eko yambo abakunzi ba Kala TV abakunzi ba AKES TV AKES canke hobbies icyo ushaka ikikorera kuvuga twashide muri anglophone ndabaramukije ya okay ndabona kumeze neza nibaza ko tabishoni ndakubaza ku bintu bijanye nuko n'ubuzima bwawe ukuntu wowe umeze muri kano kanya nibaza kumeze neza ubuzima bon urazi nta kintu gishoboka kwira de rero nta kintu gishoboka nta kintu kigenda neza nkuko umuntu abagishaka nguko biri ko turabishimira Imana mbe AKES DON iryo zina ryawe risigura ikiburya nanje ubwanje ntaryonzi niko wiswe n'abavyeyi canke ni surnom kuko abantu bishitwaje AKES ni izina nataziriwe na papa wanje hama DON ni izina nataziriwe na Brian Smith bakubwiye ko yobasigura iki ayo mazina oya AKES ni izina ryanje bisanzwe bizwi ni Akimana Espoir okay warafatanije abbreviation Akimana Espoir wow okay ibyo kandi ndibuka ko abantu benshi bakunda kubigira cyo gufatanya amazina surtout star byo baryohera harundi wobuze hariyo n'undi n'ufite ngo life jimbo ngo itango methode nifasha cyangwa gacafatana sinzi byiyo okay ni AKES tumaze imisi tubona amakuru yabina Landry promoter Landry afise vyinshi akwagiriza ariko twarabonye muri iyi misi agusaba ngo namuhezagire ngo wamwigishije vyinshi ngo ibiki mbega umwana wamwe na Landry wo bahagaze gute muri no mwanya bon Landry chere matsa ko tutataka unco tuma tubana nabi na Landry kuko n'umuntu namani mfuza ko atera imbere
bien sûr nawe nyine sinzi gusubira mu mutima wewe ariko kuvyanyereka wewe nawe yifuza ko ntera imbere rero urumva simona ko hari ikintu na kimwe cyo tuma tubana nabo Muga hari ikiganiro wakoze uravuga ngo Landry ngo tubanye neza ngo ntaco dupfa ngo ariko ngo ibintu byo dupfa ngo byo muri entertainment genre ibintu nk'ibyo muri entertainment byo bimeze navuze nti ico dupfa kiri muri entertainment not mu buzima busanzwe ntaco dupfa kuko ntaco twopfa na Landry naho muri entertainment ico dupfa muri entertainment dupfa yuko dukeneye twese kuduza dukeneye kuduza Buja Flavor dukeneye kuzana donc navuga gute mu kirundi changamoto dukeneye gushusha Buja Flavor murajaruzanye muri make jalousie nishoye kubura hagati ya jewe na Landry nishoye kubura mugabo abantu bakeneye gutahura ni jalousie nyabaki ni jalousie yakazi genre nyene umwe wese ashaka kuduga akora ibintu bizima bisa neza gusuvya ubundi ego kandi umwe wese akora vyiza ku giti ciwe ariko rero bivana n'abadukurikirana bati bafanande canke bakurikirana nde urabibona ibintu nyene nk'ivyo hari naka comment nabonye hari hano wa poste kuri page ya Facebook wa poste ujya Natasha bijanye nabyo ibintu yari yavuze vy'umuntu ngo ushaka ngo kumusteta ko hari aza kujya poste mwese mwayibonye hama hariho uwundi muntu yazanye akantu kaga na statut kari kuri Landry promoter yanditse ngo AKES ngikombe ngo cuzuye ngo kuvaho wamuhotereye ngo birahagije no byananiye no gusaba mbaza kubisoma ngaha ngo birahagije wagahanambwa ngo numuke warabibonye hirya bintu bon narabibonye mugabo warigezwa ni Landry nyene none warigezwa naje ndamwishura wapi ntiwishuye okay nico cerekana umuntu amaze kwitahura urumva uraraba umuntu agomba kuzana bras de fer ciye kubwanje candavyihoza ko je sino umuntu wa bras de fer kame muri umuntu anadukurira umwuga ntushobora kwifata Landry wanashimanye umuvyeyi wiwe mu mwuga rero kubona umuvyeyi ariko yishurana n'umwana ni kintu kiri honte ni kintu kiri honte mugabo je ndamutahura kandi ndabizi yuko nimba wowe yarabivuze nta nzigo yabivuganye kandi naho nimba bivuganye n'inzigo niwe n'Imana yiwe narasomye byanananiye no gutahura nibaza ati iyi comment ariko nibaza ati n'abantu baba ariko barabateranya ati ibintu nta Landry yabivuga cyane ni nk'umuntu yitiriye Landry bon birashoboka navyo nyene canke ugasanga ni wenyene yabivuze mugabo je ntaco bintwaye urazi nabwire je maze kubwiga ibintu byinshi cyane muri entertainment bisumba n'ivyo onye Landry yovuga kandi kindi naco nko kuri Landry kuja kumbwira ibintu ivyo ari byo byose ari bibi igihe cyose azoba ariko arabivuga azobamenye yuko ariko aridigadiga urumva donc ariko arondera ibintu bidahari ariko azana ibintu bidahari umva ariko agomba kuzana ibintu bitariho rero urumva simoni impamvu yotuma Adresse Landry tuja muri bras de fer nta nimwe mu bisanzwe muri make yagombye kugira ama bras de fer nawe wasanga sihubye je siho ndi vraiment siho ndi muri bras de fer na Landry bari babo twoyikorana mais pas Landry vraiment ni umwana wawe muri make waramureze kandi nawe nyine arabivuga naho wumva atayagize comment arabivuga mugabe ikindi naco impamvu no bigira ni kubera mba ngomba kugarda honneur yiwanje urako avyumva bagomba kugarda honneur yiwanje sikuvuga ngo sindabikora ngo ni kubera ico kinavuga ngo cyo ku bon kubera nto bishobora ico ni cambe kandi ndazi yuko Landry atandusha amajambo urumva ajye amajambo ari touchable ntayandusha urako avyumva ndi sûr ikindi naco ijwi ry'iwanje rishika kure cyane kurusha ijwi rya Landry urako ayibona woje nubwo nogira post ntonya gusa akantu kamwe gusa wewe kugira inguvu kozanana kugira wewe azironke nuko bamaze kugira ama post n'imiburi buri nka 10 urumva canka arenga 10 urumva rero impamvu nabigize ni kwa kugomba kugarda honneur yiwanje cacubahiro ciwanje ntagomba kucica en plus ko tusanga ariko nacica ku bintu vy'ubusabusa tu navuga ko uri muri bake bashobora kugarda honneur yabo genre nyene bagashobora kugira ibanga bagahora kuko abantu benshi usanga ariko baratana amajambo kuna kuriya cyane cyane aha muri mu Burundi wacu n'ibya Buja Flavor ndabona umenga hahiye koko
ni bon kandi bijya ntimwibaza ngo nugwanko canke niki oya umuziki ni ukogwa nimba warakurikiranye histoire ya y'umuziki kuva kera ba Celine Dion ba Mariah Carey ba Michael Jackson ba Tupac ba ahungirageje gukora mu ma style yose uwo nimba warakurikiranye music niko umuziki nuko nico kimwe na politique politique imigambwe nuko nyene natwe dusanzwe tubizi ngiye no kujaruzanya ndibaza biranabamwe navyonye bon urazi nakubwire niwashika ahantu donc yaparitse kwa stairs zibiri bis zibiri ziba zifise abakonvoyeur urumva haje umukiriya umwe canke abakiriya batatu canke bangaye sinzi urumva uzi ikintu kiba hagati y'abaje bakonvoyeur bose bashaka gupakira ndetse niba bagwanira bajya bakiriya rero natwebwe dukeneye gupakira rero Landry nimba keneye gupakira aciye kuri jewe pakestio kandi ni apakira bizoba ari vyiza urumva nanje ni nkuko mfite abandi mpakira biciye kuri bo okay nk'umusaza mu kazi Landry umuhanura iki Landry ico no muhanura nuko gusa yo kurikira vision yiwe akirinda ikintu cozacica vision yiwe akaraba inzira ari inzira Jean ariko aracamwo kuko nkahaje nakubwira ikintu kimwe je nicaranye amabanga menshi cyane urumva nicaranye amabanga menshi cyane Landry ntidukorana arikorana mu bintu vyiwe muri TV yiwe ariko ivyo akora kubera ko abantu bari aux alentours yiwe nabagenzi banje dusanzwe tuzinanye kandi tuyaga vyinshi rero ivyo akora bimwe ndabimenya nibitaraba amabanga bimwe ndabimenya hari nibindi wenye nanyibwirira rero iyo mfashe ibi nkabiteranya nibi ndashoboye kubona iyo umwana ariko araje hariho urumva rero je ico no muhanura no mubwira tu aragaba ico nico no mubwira aragaba ahubwo agwane cyane ku bwa vision yiwe muri make uremera kubandanya umugarda nk'umuvyeyi wiwe nkuko wabivuze umugenzi n'umuvukanyi muri entertainment naramufashije vyinshi urumva rero nibaza yuko Landry nta munsi n'umwe azombwira ati AKES iki kintu ubona kimeze gute tugikore gute dufashanye iki amandike kubikora si Landry gusa antuka abantu benshi hari nzaba hujya opportunity yo kuyaga urumva hari nzaba hujya opportunity ya jewe nawe kuyaga ari nza mpanuza ndamuhanura nkuko na jewe mpanuza abandi bakampanura ariko avyumva rero cyane maze yuko ari uko tu muri make ntuhagarara ku ma comment yiwe nuko yakuvyonze novuga ko yagombye kuvyonga canke na ma comment yabandi wewe uraba nyene imbere yawe gusa umwana ni yakosa ni wavyara mbe urafite umwana rero niyo wavyara umwana ni yakosa ntuze wihute kumukubita canke wihute ati ngo sinakugaburira no uri kuramubwira umubandi kuko yakoze ikosa nimba yashwanye ku ishure hama wewe uciye ureka kumugaburira aciye yumva inzara atitangura kwiyumvira kuja kwiba naho bitangurira kuja gukora mu nkono uriko yavyumva canke abonye amafaranga hajya gacato umva umwana uri kumwedika nabi wibaza ngo urukura muhana urukero kumushira muri education itari nziza rero na Landry pakestio y'ivyo uvuga byose kuri jewe kumengo none ubivuga nk'umuntu abizi urafise abana wewe urafise umwana je nafise abana umwana beshi abana benshi ni marié none oya je si ni marié kandi uze ko mfise abana ntibisigura yuko arabona vyahe gusa nafise petite sœur arafise umwana nafise aba grande sœur barafise abana bose n'abana abana barabiwawe cyo nkumva je ndafise umwana navuga wiwanje nyene navyaye natwaye indameze nawe nyene arahari nari ntivyoroshe birahagije bari sange birahagije okay AKES tugaruke gatoya ku muziki wawe narabonye ugira poste indirimbo ngiye gusha hanze mbabarira wayise mbabarira avuga ngo nasambanye kenshi ngo na ibinabiriya narishe kenshi narasambanye kenshi narivye na inzigo ibyeya indirimbo mbabarira inspiration iba yavuye hehe bijya none wavuze ni vya vrai cyangwa washatse kugiye tube vya vrai kuko bijya nimba narabigize twe turirimba ibintu biba mu bantu
urumva aufete turirimba ibintu swat vyabaye mu bantu swat biriko biraba mu bantu canke bizoba urumva nibizoba mu muri kandi mutaragerayo ni kenshi cyane je naririmbye indirimbo yo gufungwa narafunzwe urumva cyari kwategura gukora amakosa yo kutafungwa kenshi byo baririmbye turirimba kenshi biraba rero ndakubwira ikintu kimwe kuba naririmbye ngo narishe ngo narasambanye ngo naribye nararoze benshi urumva ntibisigura ko ari je nabigize nishize mu kibanza c'ababigize canke c'ababikora urumva mugabo bakeneye kandi kugira gute kumenya yuko bosaba Imana ikigongwe bakatura ivyo bakoze urumva nishize mu kibanza rero c'ababikoze urumva rero nuko nyene nuko indirimbo tuyitegana kanovera kahe gusumba izindi ndirimbo woba umaze gushira hanze bon indirimbo sinovuga ngo gusumba kuko abantu ndikunda ibintu bimwe cyo ni cambe urumva indirimbo izuka uvuga uti vraiment indirimbo ukaraba n'ukuntu yakunze ukavuga ati oya mbona ubwira ijya ni gospel hari abantu badakunda gospel turakizi buriya uririmba na gospel cyo ntacyo ntaririmba yego urumva hari abantu badakunda gospel kwiteza umengo umustar nyene cyane mega wow félicitations naraki manishimwe ni mpuririmba iyo gospel kandi nivyo ukumuvuga amajambo y'Imana narisanze hamwe matati yawe komana nijijwe mugabo ishusho abantu bambonamwo sibyo ndimwo ubu hama rero ikindi nariko ndavuga ni nuko je nafite indirimbo anashima ariko iwawe umengo ni indirimbo yakunzwe n'abantu benshi ariko nafite indirimbo ndayikunda nanje okay ariko nafite izindi ndirimbo ari abantu benshi baza bakakubwira ati izi ziryoshe kurusha iwawe ikanaje kuri jewe uje kwamaza indirimbo nubwo uvuga mbaza ati indirimbo zitanu za mbere je nkunda ntiwaze ko iwawe iri muri zitanu za mbere nkunda ziwanje yego yarashitse mu mitima y'abashumva kwa urumva ni ijyana ni system bica bivana system ya promotion na system indirimbo ikozwemwo na canke na nikirere cari kiriho muri ico gihe urumva nivyo bintu bituma indirimbo hitinga so kubiryosha kurusha izindi musora bivanye n'abantu mubona bivanye na le monde kuntu muboneri evoli canke so ndirimbo ko bivuze ngo bivana n'igihe ngo yari irimwo no mvuze ikirere hariho igihe usanga hariho indirimbo usanga zihitinze rero ku buryo wowe usoye indirimbo yawe ucusanga ijya indirimbo yawe ntiri kwiraronka inzira nironka hica kuko abantu tusanga bari busy peut-être nibindi bikorwa rero hari ikindi gihe usanga ijya ndirimbo yiwawe izananye inguvu kanaka kurusha izindi ndirimbo ziba zihitinze ugasanga zose ahubwo iciye izizimya urumva rero iwawe ribuka yasohotse hari indirimbo zari zihitinze hari hariho nka no love hari hariho indirimbo za MB data sindi kibamba hamwe n'ikibajo ya MB data mugabo uyuyureje izanana izindi nguvu kanaka kwa nyene iri kundi ngeze rero nivyo we rero nako nabwiye bivana n'ikirere kiba kiri mu muziki muri uwo mwanya donc wowe kuri wowe bivana n'ikirere cyane ku bantu bose abastari muri rusange hose uco twisunga mu gusora indirimbo bose bisunga ico kirere uvuze oya ivyo twisunga civyo cyo twisunga nini twisunga business mu je nka je kuri jewe umuziki je ndakora nka business urumva ni business rero ni nayo mpamvu navuze nti ubu je ngira ndeke kwanza gusora cyane kugira ngo nitegure bikwiye ijya ndirimbo mbabarira koko nkuko kumuvuga ngo nimbabarira wavuze ngo uzoyitanga ejo ngo uzotubwira ejo ngo igihe izosohokera nivyo navuze mardi none ubuye abantu bariko badukurikirana nshobora kubibira akabango kababwira oya si rega we niyo mardi uvuze si hejo si hejo yaraheze yari mardi sana ya post ya ke biboneka kutari update birashika bibaho mu present bibaho vraiment mu present utamenya post ya kesa aba ya posting ari abantu ngamburi entertainment ari abantu batakuzerega kena uri ya kesi mugapa n'aba presenter barabaho birabaho presenter naca hiba n'uwo mwuga bibaho abantu bose ntibakuze niko mvuga aba presenter bakorera mu gisata ca music atamuzi ya kesi mpaka
ugasanga abazi birazi ko ari uwo baje kavuga ngo mbega CDB co ni giki umujournaliste yari umujournaliste oya ashobora kuba atari umujournaliste hariho n'abajournaliste usanga atabizi mbe amatifa yo online muri no mwanyura yazi wowe oya tiyo bwanje sinshoboye kuyamenya yose kandi nawe umujournaliste none wewe muri carrière y'abajournaliste mugabo izizwi hariho izizwi n'izitazi izizwi nazizi none akese umushira mu baririmbyi bazwi cyangwa batazwi bazwi kandi na TV wirazwi kandi ndibaza ko zose TV tubwita ko tuzizi uwo muntu atamoze akese ari muri entertainment bariho benshi batanze bien sûr mugabo apana bari muri entertainment uri muri entertainment shaka ubihebe kiretse wino mu vyinje muno munsi n'abariyo bibaho birashikere birashika abari muri entertainment akarorero ekobisi ni nimba muri ekobisi mutamuzi oya turamuzi niyo mpamvu twamugenje canke nimba atari TV yawe niyo yabirukanye yatwirukanye wewe akise umenye kuva ryari kuva nyene kuri iwawe nyene Nirashawe haje imyaka hafi 3 unzi kandi umengo ntukurikirana ivy'imiziki Marisi ko ndabikurikirana ntazi ukurikirana ndabikurikirana ariko erega abastani benshi ngaha mu Burundi ukurikirana kuri nko kuri 12% urumva 50% basi ma 50 urihe kumva nimba rero we wunzi sinibaza ko hari umuntu akora muri ibyo bintu batazi na kese ya okay reka tugaruke gatoya ko bavuze ko ugiye gusohora indirimbo y'ubutumwa ya gospel ukirundi ciza nabigufasha bivuze ngo ntuzosubira kuririmba indirimbo za sikanyene z'abajene nyene z'imiziki bisanzwe uraje nawe ikintu kimwe nta umenya ejo hiwe sivyo kandi bavuze ko muhora musohora byakazoza niyo mpamvu nakubwiye ati nta umenya ejo hiwe iyo kazoza uririmba urumva ni bya bindi uririmba hama bigaca biba afite ugasanga birabaye mugabo ntibisigura ko igihe wabiririmba wari ubizi kubizoba uko bavyo mugabo urabiririmbye hamugaca usanga après igihe kanaka birabaye rero nta umenya kazoza kiyo nta umenya ivyejo hari igihe nobandanya hari igihe canga tukwitege muri 2020 twitege ko ugiye kuririmba gospel karimba na genda kicico nanakije ni ari ibiziki we kujya kuba gukizwa kuri makanenge kyo ubu rero nta n'umuziki nta ndimo ya profane ukiririmba wowe basi no muri rusange oya kintu uririmba ntukeze aho ndi hose uguma niki wayihaye yo mama ya akira tubeshe vre bavugishwe c'est vrai aha naje kuguha ubutumwa bwije numva ibintu bijanye n'agakiza kawe sizobigaruka ko hanyuma uko birantegeje ko simenga nyene sindavyemeye neza mukora yuko intumwa z'Imana nkabatwebwe canke abantu bakijijwe aho baca hose barabatera amabuye rero urumva n'ibintu bisanzwe okay akese reka ndagushimira umwanya waduhaye gira akajambo bwiye abantu bariko baradukurikirana ubahe n'impanuro bakitswe nkuko kwiwabo abantu twitabira Imana